nk'isanzwe kabisa umaze kuba muvyumva turahera muri La Liga EA Sport imaze kuba inahindurwa kwitwa La Liga Santander yitwa La Liga EA Sport rero zari nkino ziriko ziraba ku munsi w'ejo journée ya 19 kabisa ari nako fazari yarangiye ndavuga muri La Liga EA Sport ku nkino ziriko ziraba urukino rwatanguye ni Granada yakitsinda ibisindo bibiri kubusa mu Gikadize Celta Vigo yari kigenda ibona amanota agera kuri 3 itsinze ibisindo bibiri kuri kimwe cya Real Betis Real Madrid igitsindo kimwe kubusa na Mallorca Girona ibitsindo 4 kuri 3 mugwi wa Atletico de Madrid tugorye kuri kino gwa Real Madrid ndetse bariko bagenda bakira neza na neza Santiago Bernabeu equipe ya Mallorca igitsindo kimwe kubusa urukino kabisa rwatanguye tuzi ko abasore bagiye kugaruka bari mu mvune n'ivyo Vinicius Junior yagarutse twabonye na performance z'abasore bagiye batandukanye guhindurirwa ikibanza ca Aurelien Tchouameni equipe ya Real de Madrid amanota agira kuri 3 baciye ku munsi w'ejo navuga ko ari equipe ya Real Madrid navuga ko abantu yari yiteze ko byinshi mu gihe hari abakinyi benshi baragarutse bava mu mvune uyu mukinyi Vinicius Junior yavuye mu mvune yaragarutse ugashira ko uyu mukinyi Tchouameni twabonye akinisha mu mutima wa defense yari yagarutse mu kibuga twavuga ko twabonye impinduka muri equipe ya Real Madrid bagiye kuba bahize igice cya mbere gusa ku bundi ahubwo twabonye ko muri defense ya Real Madrid twabonye haba amakuvertire cyane ku mukinyi Rudiga navuga ko n'igitsindo cyagiye kuba kiboneka navuga match igeze kure iri kiriterera cyane navuga ko igitsindo cyagiye kuba kiboneka arico cyahishije inzinze equipe ya Real Madrid twavuga ko nabakinyi bona ko ariko bava mu mvune bataramenyera cyane nk'umukinyi Vinicius Junior ariko aragaruka mu kibuga twabonye na performance nziza z'abakinyi bagiye kubatandukanya nk'abakinyi ba Valverde tuzi imbere ko runo rukino uyu mukinyi runini aza kuba atangura hanze muga twagiye kuba dutanga tubonye hatanguye runini abatanguye mu kibuga Keparza baraguma hanze mugihe nabonye n'umugardia zo gukinisha amaguru neza ndana bagira ko mu rutonde rwa rwatanguye mu kibuga mumenyereza wa Real Madrid Carlo Ancelotti yatanguje nk'ibisanzwe kabisa mu izamu yarize André Onana mu mutima wa defense yari Antonio Rudiger ndetse na mugenzi we Aurelien Tchouameni kuri nimero 3 yari Fran Garcia kuri nimero 2 yari Dani Carvajal mu kibuga hagati ya Toni Kroos Luka Modric Fede Valverde imbere yaho gato hari Jude Bellingham mu gihe abasatirizi bari babiri igaruka rya Vinicius Junior ndetse na mugenzi we Rodrigo Goes niwe mukenyero yari yatanguje mu kibuga mu gihe igice cya mbere cyaje kurangira ari ubusa ku bundi equipe ya Real Madrid navuga ngo nayo kiraro iroroherwa n'abasore ba Mallorca kuko bagiye bahusha n'uburyo bwinshi bari gushobora kubona mu bitsinda ikintu novuga equipe ya Real Madrid ukuntu Mallorca ariko yakuna nk'ikwa rukundo yatera amapasi y'amarong pass mu gihe babona ko muri defense hari ikibazo cya Real Madrid ureko muri defense central nako ani Rudiger yakinze runini kugira ntihaze kubaboneka igitsindo kuko iri kuraba nka Tchouameni Irevre yagerageje gukina uko ashoboye mu guri kuraraba muri defense centrale nabwa kinda cyo kimwe n'uyu mukinyi Araba canke Eden Militao kugiye kurangira impira zanana hirya impira y'amadiwe wabonaniza ko mu gihe Rudiga atari hafi yamaze nko kubaduga nk'imbere gatoya agiye haba n'ama occasion menshi ari nete mu gihe ndavuga umuvandimwe Aurelien Tchouameni mu mutima wa defense nkuko wareje kubivuga nivyo yagiye afashwa navuga ngo na couverture za Antonio Rudiger hari ama occasion agira kuri 3 abasore ba Mallorca bagiye batera imipira miremire kandi bakaza gusanga poste umuvandimwe Aurelien Tchouameni kuba hagazemo yamaze kuba yidugira hagaza gusanga ariko akora akazi abasore nka Dani Carvajal nibo bariko bagenda batera amatake n'akazi navuga ngo kakozwe n'umunyezamo André Onana mu gice cya mbere kuko iyo hataza kuba André Onana bari kuba bagiye mu gice cya mbere bari igitsinda ikintu navuga kuri uyu musore Aurelien Tchouameni n'umukinyi mwiza ariko akina muri mediane ariko akina nimero 6 mugase umukinyi mwiza ariko akina muri axe ho byara bigaragaye ku munsi w'ejo nk'uyu hagaza kuba badafise nk'umukinyi navuga w'ingwanye nka Rudiger turakubona mu gice cya mbere nko bivuze mu Real Madrid uzakuruka amaze kuba utsinda igitsinda rero navuga ko na equipe ya Mallorca yari yamaze kuba ibona ingene za ukina neza equipe ya Real Madrid kuko bikini bari bamaze kuba bifocus ko kurukina ku munsi w'ejo equipe ya Mallorca ni equipe yari ikina inuze amarong pass yari ikina amapasi y'amarong pass kugira bize gukundika abataka baze kubabona gutsinda kuko bari bamaze kubona ko defense ya Real Madrid yuko ibintu bitagizene bitameze neza cyane rero navuga ko ni igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku bundi ni igice cya mbere navuga ko cyarangiye mu wa Real Madrid uri kubagira uriko urasagirizwa nubwo
utari wamaze kubutakaza igitsindo niyo navuga ko ni igice cya mbere ko ku mpande zose navuga ko itariki kimeze neza kuko no ku ruhande rwa Mallorca twabonye amawakazi yaboneka kuri ku mugwa Real Madrid twabonye inshuti yatewe n'umukinnyi Vinicius Junior mu gice cya mbere navuga ko na Real Madrid yagiye ironka amawakazi mu gice cya mbere itashoboye kuba yabyazamo umusaruro rero navuga ko mu gice cya mbere ubona ku migwi yose ko bitari bisanzwe bitari byoroshye cyane byaba ku ruhande rwa Real Madrid ndetse no ku ruhande rwa Mallorca nuko igitsindo kimwe cya Antonio Rudiger kibagiye amanota agera kuri 3 Carlo Dona Ancelotti ariko tugiri kwa Real Madrid nyene ni novuga ngo ivuga ry'abafana benshi bariko bagenda bidoga ndetse no ku munsi w'ejo banabimwajije umumenyereza wa Real Madrid ati twabonye garuka na Vinicius Junior performance mbi yerekanye ku munsi w'ejo tuza kubona hagati mu kibuga nuko ikipe ya Mallorca yari yakwifatiye hagati mu kibuga tukaba tuzi ko hari gasore ndavuga Arda Güler kari harya kandi kanagomvye no kuronka umwanya navuga ko ni umwana match yagiye guhera ashavuye cyane kuko yanahagurutse agira arishusha ariko birangiye kandi ntacyo bitatamwinjije nigeze amuhamagara umwana yishuhije match yose biza kurangira gumye kuri bando touche kandi byanamushavuje cyane ni Ancelotti amajambo yavuze ati kabisa ndabizi ko mushobora namwe kuba mufise navuga ngo inyota yo kubona umusore Arda Güler ati ariko ibintu tugomba kubitwara bukebuke ati niwo ngaha muri kuru ndetse niwo muri kazoza ati rero aracari umukinnyi wa Real Madrid adakiye no munsi azokina no igituma yavuze ayo majambo araraba premièrement umuntu iswe Toni Kroos ariko arasaza umukinnyi iswe Luka Modric ariko arakura nubwo twabonye mu rukino rw'ejo batanguye muri mediane ya Real Madrid ariko arabura umwana Arda Güler ni umwana bavuga ko akiri muto gose ni umwana bamwiteze ko byinshi mu gwa Real Madrid muvuga rero ko yamubise bivanye no kwaheruka kuva mu mvune avuga ati umwana ko akibyavuye mu mvune akazisubiramwo sinyine yuko nava ndamutakaza mu gihe ubona ko Real Madrid iminje no kwifata urugendo ije gukina Super Cup ikindi naco muri mediane ya Real Madrid imiterambere baremerewe cyane kuburyo kuri abakinnyi bari muri mediane ya Real Madrid yari Toni Kroos yari Luka Modric ugashaka ko n'uyu ntuze uyu Jude Bellingham nubwiye kuri Jude Bellingham yareka kinaduga rero twabona ko turabona ko mu gihe mediane itarimo nk'uyu itarimo mu abasore bakiri bato tubona irimo Valverde na Modric ndetse na Jude Bellingham je tubona irimo Chouameni hamwe na n'uyu Toni Kroos hamwe na Jude Bellingham uza gusanga mu gihe irimo abana basaza egire vyo baraza bagakina neza mugabo urabona ko hari akantu gaze ko n'abasore n'abasaza ariko barakora cyane Toni Kroos na Modric sabantu uko mawitega ko byinshi ni amashampiyona agiye atandukanye Real Madrid rikirakira nuko bimeze mu gihe kurundi ruhande rwa rukino rurindira ngo igishika ndavuga rwa rukino rwa riko ruhuza Girona ndetse na Atletico de Madrid ku kibuga ciza cyane Estade Municipal de Montilivi ikibuga kabisa cha Girona kabisa bari kumwe n'umumenyereza wabo Michel Sanchez bari kubakira Diego Simeone Elchoro bitsindo kabisa bigera kuri 4 kuri 3 equipe ya Girona nayo urabona ko ikomeje kutwiyereka kandi dahagariko equipe ya Girona je kuveje turi ngaha mu kiganiro naravubabye ati equipe ya Girona iraza gutsinda mu wa Atletico Madrid egire vyo match baramaze imisi bakina equipe ya Atletico Madrid yariko irazitsinda mu wa Girona ntabwo Girona mu myaka iheze yari bwaze itsinda equipe ya Atletico Madrid nukonda nababwira na lineup yari yaje kuba zitangura Girona mu igori babazeyo Paulo Gazzaniga mu gihe mutima wa defense Eric Garcia Daryl Bryant mu gihe Gutierrez yari kuri numero 3 Yan Couto kuri numero 2 hagati mu kibuga Pablo Torre Martin ndetse na Garcia Fernandez ndetse na Savio mu gihe umusatirizi yari Artemi Dovbayiki mu gihe kwa Atletico de Madrid Yohan Blackno yari migori aba defenseur kabisa batanu Lino Hermoso Axel Wister mu gihe Jose Maria Jimenez Riquelme hagati mu kibuga Rodrigo de Paul ko ndetse na mugenzi we Marcos Llorente Alvaro Morata Antoine Griezmann nibo bari mu kibuga ni equipe navuga ya Atletico Madrid uravye Swad basizemo kana n'umukenyero w'umukoci wa Atletico Madrid urabona ko uruno rukino urabona ko yarutine cyane twabonye na hat-trick nziza yo kuri umukinyi Alvaro Morata nubwo equipe yamaze kuba itigeze ironka intsinzi mugano uvuga ko equipe ya Girona
ni ekipe yerekanye ko iri ku rundi rwego cyane. ku munota wa kabiri Fernandez umukinnyi wa Girona yaramaze kuba abona igitsindo kiza kugomborwa na Alvaro Morata ariko Savio ntabwo yaje kumukundira ashyiramo ikindi gitsindo ku munota wa 26 Alvaro Morata araza ariko ubundi yari Savio ku munota wa 26 mu gihe Dali Blind nawe yaje gushyiramo ku munota wa 39 mu gihe bagira baje muri mitane zana neza umuvandimwe Alvaro Morata araza arakigombora yongera ashyiramo n'ikindi ku munota wa 54 mu gihe minota 90 y'urukino yaje kurangira bose banganya ibitsindo bigera kuri bitatu ariko iminota mikeya y'agasinuzo umwaro w'icyo ndavuga yaramaze kubashyirako niyo yaje gutandukanya novuga ngo Girona ndetse na Atletico de Madrid ibitsindo bigera kuri 4 bya Girona kuri bitatu bya Atletico de Madrid ndavuga hat-trick ya Alvaro Morata naco yaje gufasha ikipe yiwe nubwo yewe yari yitwaye neza ikintu novuga mu gihe ekipe ya FC Barcelona za kuba isinze urukino guno munsi ekipe ya Atletico Madrid yaza kubitakaza ikibanza cya gatatu ubwo ekipe ya Atletico Madrid yashoye kubigira ekipe ya Girona nayo kuba yasinze ekipe ya Atletico Madrid novuga neza ko no munsi ekipe ya Girona iriko irahangana na ekipe ya Real Madrid mu gikombe cya La Liga ikindi kintu novuga ni ekipe ya Girona yatweretse yuko uno mwaka ije ifise hangiro cy'igico igomba gushikako yaragira hagarika ekipe ya FC Barcelona irayitsinda none bihagaritse Atletico de Madrid irayitsinze yagitsina ibintu nka za Valence igitsina ibintu nka za Real Sociedad igendera zitsinda ubwo no sa ekipe ya Girona ni ekipe novuga neza ko ihagaze neza muri La Liga mbere baravye nabi ne ekipe ishobora no kuzotahukana La Liga nubwo abantu benshi batayiha amahirwe nuko muri La Liga inkino zariko ziraba ku munsi w'ejo mu gihe no kuri no munsi ari inkino ndavuga Osasuna zakurikira Almeria igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu gihe Sevilla zakurikira irakira Atletico Bilbao saa 2:15 urukino bose barindiriye urukino kabisa navuga ngo ruza ko rurahuza Las Palmas ndetse na FC Barcelona igihe cy'isaha 4:30 Xavier ndetse hano hantu urabona ko agomba kuhava ndetse agomba no gumunezero kuko hari n'amajambo ya 2024 ati kandi tugomba gukora novuga ngo tukongereza inguvu zigiye zitandukanye ati no mwaka tugomba gutahukana mu bikombe ndetse tugashira no ku rundi rwego novuga ngo rukomeye cyane ikipe yacu FC Barcelona nawe meranya na Xavier Hernandez ibintu avuga ndavyemeranya mu gihe ikipe aza kuba yakosoye amakosa yagiye ikora muri 2023 mu gihe aza kubabona aho umusaruro muke wabereye akahakosora ivyo bikombe avuga arabibona kuko yaba iyi La Liga EA biracashoboka yaba iyi Ligue des Champions no musageze muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma nyine biracashoboka yaba Super Coupe bagiye kwakina na Real Madrid nyine biracashoboka ubwo rero ibyo biza kuba bishoboka Premier araza kubategura ekipe yiwe ahereye muri vestiaire hiyo araza kubategura ekipe yiwe techniquement araza kubategura ekipe yiwe physiquement araza kubategura ekipe yiwe mentalement twagiye tubona n'umusaruro muko uva kubataka ba FC Barcelona no musi twagiye tubona bazanyemo umusore mushasha Victor Roque yaje kuba yamaza ku muri ekipe ya FC Barcelona nivuga ko abantu benshi bamiteze ko byinshi biraza kuba bituma n'abataka banda ba Ferran Torres ugashako n'aba Rafinha ugashako n'aba Lewandowski biza kuba bisaba bibaha ingufu nyinshi zo gukora kuko biraza ko novuga ngo biraza gutuma bashira mu izo nguvu kuko bose bamaze kuba baronka umukonkira wabo ndavuga ni Victor Roque kandi urabona ibinyamakuru byamaze kuba bimugira umukino uvuga ngo afise ikintu kinini aje gufasha FC Barcelona kandi nawe wabonye ukuntu yakiriwe kwa munzu y'abafana n'umukino nawe bivanye n'uburyo yakiriwe cyangwa n'uburyo aje asanga ikipe ya FC Barcelona irimo nawe agomba gukoresha ingufu zidasanzwe kugira ngo nawe ashobore kwemeza abafana ndetse na n'indongo za FC Barcelona navuga ko Victor Roque navuga ko ari umukinnyi navuga ko yabuburongozi bwa FC Barcelona mwiteze ko byinshi nawe abafana ba FC Barcelona bamuhanze ijisho ndetse n'abandi bakinnyi bakinira babona ko mu gihe Victor Roque yaje mu gwa FC Barcelona mwiteze ko yuko bashaka kuzoba batahukana ivyo bikombe bigiye bitandukanye mu gihe umwataka Victor Roque yaje kuba aza muri FC Barcelona ivyo navyo biraza kuba bituma biva kuki biraza kuba bitegura ko bafise mediane nziza atari ya mediane tumaze imisi tubona igirane iyumba biraza kuba bafise ubwugarizi bwiza aba defense centrale imeze neza atari ya defense tumaze imisi tubona ibonekamo amafote akazanamo ibitsinda ndaza kuvuga ati nimbaza byamaze kubavuga yuko iyi ekipe ya FC Barcelona bayiteze ko ibikombe muri uyu mwaka wa 2024 araza kubakosora ahereye Jesse Vuto sinota amakosa ku munyezamu abo munyezamu wabo yaraje neza asubira neza uwiswe Marc André Ter Stegen araza musubira neza ahubwo amakosa yagiye aboneka muri defense ya FC Barcelona
turabonye mu gihe uyu Arojo avunitse turabura umusubirizi wiwe n'umusingira baraza kuba bakosora amakosa bagiye babona turabonye iyi Mediane ya FC Barcelona mu gihe bizemwo Pedri ikaburamo na De Jong twabonye ibintu bigirane bihungabana tuza kubona iyi atake yabo y'uno mwaka FC Barcelona uyu Lewandowski twabonye agaragaza performance itameze neza ibisinda yasinze mu mwaka uheze uno mwaka ariko arabibura tuza kuba tunabona umusaruro muke wa Ferran Torres ushize ko n'uyu Rafinha rero navuga ko mu gihe Victor Roque aje haraza kuba haba impinduka ndetse barabonye naho bashaka kuba bakosora kugira baronke umusaruro mwiza muri 2024 nuko bimeze n'urukiniriza kuba ariko ruraba kipe ya Las Palmas zakurikira kipe ya FC Barcelona kuri Estadio do Gran Canaria neza muri Espagne mu gihe mumenyereza Garcia Pimienta aza kuba yifashije umukenyero wa 4-3-3 mu igori n'isanzo ni Alvaro Vares mutima wa defense Ubina Mika Marmori kuri numero 3 Cardona mu gihe kuri numero 2 ni Julian Araujo umusore ari mu ntizanyo kabisa wa FC Barcelona hagati mu kibuga Javi Minoze Enzelo Idodise Kylian Rodriguez ni abakinyi batatu bari mu kibuga mu gihe abasatirizi ni Pegino Adadi umusore yaciye kwa FC Barcelona Marvin Park mu gihe Xavi Hernandez mu kinyero wa 4-3-3 ina kipe nyamugori Alejandro Balde kuri 3 Jire Kunde Ronaldo Araujo mutima wa defense numero 2 nyibisanzwe aza kuba hari Joao Cancelo hagati mu kibuga Frenkie de Jong Ike Gundogan Sergio Roberto abasatirizi nyibisanzwe mu Ferran Torres Lewandowski ndetse na Rafinha ni probable lineup mu gihe abadari kwa Las Palmas ni Alberto Moreiro Alvaro Ramos Fabio Gonzalez mu gihe kwa FC Barcelona ni Pablo Gaviria Inigo Martinez Angel Ter Stegen Marcos Alonso na Pedri ni nabo bakinyi badahari na probable lineup ashobora guhindurwa navuga ngo abakinyi bagira kuri batatu ariko n'abakinyi benshi bahindura muri zino ntonde ziba zasohowe ndetse n'abasasangutse ndetse n'abamenyesha makuru nde bakora bisunze kubabegereye ikipe bakabona abakinyi bakoze entraînement bakabona ndetse n'amaforme y'abakinyi bagiye batandukanye nubwo ihinduka usanga ihinduka ko akantu gatoya nimba yaravye urutonde ejo umugwa Real Madrid wari bamaze kuba probability yari bamaze kuba berekana twagiye gusanga match igitangure ariko umukoca Carlos Ancelotti yashoye kubagira ntashoye kuba atanguze ndavuga ko no mu gihe ku equipe ya FC Barcelona ugiye kuraba izi probability bamaze kuba berekana ku iyi match yaje kuba kina na Las Palmas ntananze ko nkuko natwe tuyibona tubona ko ariyo ntuze plan umukoca Xavi Hernandez ashobora kubaza kuba akoresha kuri no rukino baza kuba kino no munsi kuko mu rukino nago barutsinze baza kuba bari ko baregereza ama equipe ari imbere yabo yize equipe za Girona ugashaka n'ize equipe za Real Madrid navuga ko ni n'abakinyi ubona ko aza gutanguza numva ko bameze neza kugiye kuraba nk'aba bakinyi uko bavuze aba Arojo tuvuga ko ari n'abakinyi navuga ko bari mu bihe byiza bari kwagira ama performance meza cyane nuko bimeze muri La Liga n'urukino ruza kuba saa 4:00 igera kuri 30 FC Barcelona iza kubikira kigwa na Las Palmas neza na neza isaa 4:00 igera kuri 30